nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Faraja Group. Mimi donc urazi ko hari amazi kirekire kandi tuganira cyane, sivyo? Nakubwiye ingingo yanje ko ari yo kubaka, ego sugutakaza umwanya. Warampaye urukundo ndabishima, waranyeretse muhira. Eske mutama wako atakunda kuboneka kenshi abari hehe, akora akazi nyabaki? Vyoshika nivyo koko ndazi kutaramubona, ariko papa niga kusanga ari mu Burundi kenshi umva abari za Dubai kurangura, kuko sanzo nyene ari umugwiza atunga, ndibaza benshi baramumenyereye, aranguzi ibintu by'imiduga. Ego nubu niyari nubu niyari muga nibaza ko nko mu ndwi zibiri ashobora kuba yavuyeyo. Okay, bon, none ko nabonye dukonsoma amahera yose yakunaniye kumara none. Ego ibintu by'amafaranga jumenga nibisanzwe, kuko biragaragara ko wahaye ntibintwara umutima ngo bintwara ubwenge. Bo burya nsanzwe uzoba umudamu mwiza, kuko akenshi hari abantu bashaka guprofitana. Kujya wambwiye ko usenga kandi ndakubona kenshi usenga, ndabona yuko ufise umutima mwiza kandi ibintu mbere we nuwo kubakana kabisa. Ndabona yuko ubuzima bwanje naho ntazoba ndahandi nzobona ibintu byose biri bien organisé mu rugo rwanje. Ego niwe namye ndondera mu buzima bwanje bwose cyane. Je navyo bakobwa benshi ntumbwiye ari ubukobwa buzi gutegeka bugushusha. Hari agakobwa uzabakinagiye surprise chérie, ugurura ngo nagira nibindi santimu buzananye, akace kwereka ibindi utari witeze. Harakigeze kugurisa sindopfa nakibagira. Oya curekana nabariya kuko nukugutesha umwanya gusa. Bo Mimi ndashimye ko no mwanya tuganira sava, kandi agushimiye cyane. Hama muhira urambwiye yuko uzotegura umunsi tugende yo bambone. Yego nakibaza. Muhira oncle wanje, ndafise oncle wanje nkunda cyane yitwa Kefa. Ntumbwire hafi niwe yanyigishije akazi niwe yakandondereye sivu. Ukumva rero tugende kwa oncle nuzokwibaza ntango yo guta mu mitego no. Oya ifo yuko famille kumenya kirazira kubundabunda. Nivyo rega kuko njya Imana yazi ko ari bivuga nacyashimye kitazo cyagaragara. Nibyo none nivyo nawe ikintu uvuga mega sico kuri mwambutse. Bon merci sana. Donc reka gende ukaza rero raporo ndiko ndakora, hama ibindi navyo tuzobivugana après. Sawa. Kandi cyane ndagukunda cyane. Nsumbya nanje. Nziza cyane. Ubwo mbutahe jango mafate taxi donc ndabe ko no shika mu irakiri kare. Jana ndagiye kuruhuka kuko nta bintu nshobora gukora. Umushoferi aza gutora. Kadende ndaha. Kango kandamu telefone ndambwiye. Sawa sawa. Iratuzaniye ni Faraja Group. Sheri. Tukinanina kuzenga. Takubwiye surprise. Wow. Karibu. Okay. Merci. Karibu. Ego. Sawa. Ego. Sinzi tubafashe. Dukorane no muntu tuzinanye. Mwitwa? Ornella. Okay. Okay, mufise ndabona impuzu ibindi. Ego. Cyane nk'amahobe de soleil y'umukobwa yariho. Ego. Nizera ko ufise y'amashakoshi ari complete n'ibirato. Okay, ndazifise ngo ndabere kino. Ana hariya hose CTV amashakoshi iki. Okay, oya shaka kuraja kure. Ari kuraja kure urabona n'iyi party
muri 15 izi za 20 ariko ari uduhuzu twiza kwake ashaka amarobe de soirée meza mu makenza muri 20 wari kuratwa muri Samirari uyu vraiment yo sheri unzenda kubwire nuko imbere yuko dukora ibindi byose urashobora kumbwira ijya shakoshi igurwa gute ijya ifise ikanzu yayo ijyanye tuyikira saka hansenka ya nyuma sheri wewe urazunguruka urabe donc nziza hamara hariya hari wundi two turakorana akoreka amabiju kuko ari byo ngoma ndamubaze nawe azondonderere urazunguruka urabe nibiki wewe akabona ubona sinya naye kundaguha ibiki wenda muzibiriye za 20 za 30 uraza mfise mu ngodo ariko story uranyandika story wamenya shop ujemo ndayizi mbwa wewe none ijya sikenze wanditse ujya mukobwa mbona kujya Omni areka gusarisha. Stone ikura kagaye. Si heza. Ikura kagaye Stone. Urasarisha. Shenda kubwire. Nabonye saha. Nuko yo mana. Byiza. Yo hewe ndakubwesha. Hariho ibidede nabonye biri kumwe n'amahereni. Yego. Yo. Shenda urambara ibidede n'amahereni. Onkre nabikundi ibyo bintu. Sheri, nakubwiye ikintu kimwe. Ntezo kwambara ibintu biri complete. Ntaco wabonye biri kurangaye watora bibiri. Yo hari omva byose biri ambare nabonye ari 250. 250. 250 Okay, Stone. Ibimba majana 250. Tubigize tumuhaye kimwe hari ivya 60. Na promotion canke mugapunguza kubera turabake. Ora ninjira. Ni cyo nenda kubya ati tumuhaye kimwe nk'igikoriye kimwe turashaka kumuha ivya 60 biri vya maki. Okay, sheri wegende uvyandura ubizanye. Sa. Ornero. Mnyandiki musayisha. Fisikana n'itanu. Ahandi ku kazi Stone. Ornero ntunzi. Ahandi ku kazi. Wewe andika iyo jana ndari guha. Ndahaca. Je ntavyo uburofu zoyama. Oya ku kazi. Yandure zoyama. Ni kimenyi. Ubiriza reka gusarisha. Ibyo ni byawe, je ni mutwara. Ndibaza amashaka kudutekerera. Sawa, okay. Byiza ego kandi abatekerera. Okay, twarishe turashobora kugenda. Warishe? Nta kibazo. Sawa. Musigare. Merci Ornera. Ego. Imana iguhezagire cyane. Cyane Stone. Fatwa fumbatira genda fata. Utamaye yose. Nzoguhata. Sawa, ejo nzovuzukira akazi wawe. Okay, ademe. Ego. Iratuzaniye Faraj, ni Faraja Lupe. Sister wewe warumaze imisi ndondera kandi cyane. Sivyo kandi pardon suku gukengera sukugaya. Ya departement ntwara ifise akazi kenshi. Nahandushe nico gituma. Na yindi ni ino weekend ngatuvuganye. Okay, birumvikana ko ari ku mpamvu z'akazi. Nivyo nawe imaze imisi ndakurondera. Mbo ntagiye muri byinshi Stone nagomba ndakubwire ego twarabonye uza kutwereka umukobwa mukundanye. Mimi? Ego, Mimi twaramubonye vraiment. Ariko Stone bimeze gute mwe na Mimi ndabona umenga urasesagura cyane. Bofe ni hari. Bofe si hari. Umviriza sister. Jenda afise amaso yo kubona nubwo ngo gutahura. Umuntu mukundanye ntazokoma ari parfait. Sivyo? Personne n'est parfait. Ne parfaite benda bikubwire neza sivyo kuko gushikuru nimba Mimi ndi mu rukundo nawe nimba hari ingeso agaragaje muri we donc binyorohera gutegura ejo donc bituma ndayisipima nkamubwira uko yigenze kubw'ivyo je ndatahura asesaguza gute Stone niba uzi yuko nabandi mukuru wawe umenye yuko hari byinshi bundakurusha sister unduta uranduta ariko umvira impanuro ndaguha Stone utahura s'il vous plaît ujya mukobwa ariko aragusesaguza mu minsi iri imbere uzobibona nivyo warumpamagariye ko nisha umwanya nari nabibonye Stone gabanya none umuntu asavye impuzu yambara sindayimuha kugira gume nyibuka ega ndamugura impuzu ari wabayibonye cambona direct mbe none mutarakundana ntiyambara Stone gabanya garura ubwenge Stone aho ndiko ndaguhanura nka mukuru wawe kandi ivyanje bituma bimutravaya mu rukundo Stone azogusesaguza amatungo yose kubw'ivyo rero je vraiment bisanzwe ndagushimiye ivyo mbwiye byose sawa werindira mariage kwizobona kutazoba sivyo ikiza nuko wasubiza ubwenge inyuma ukaraba na jambo riburi cyo rimara tuzosubira sawa iratuzaniye ni Faraja Lupe. Usigaye ukora hano ko numva ukora ahantu muri shop amezi 6 araheze urazi impamvu sawa narakwiganye nawe gakobwa
si n'umukobwa n'agakobwa cyarashitse urakundana Reka. ni yari go yawe yari atari urya twari twaravangiwe ariko agakizuro cabandanya bo kugenda ndabandanya kandi gutwara abajene ni kujya nyene mu vyatumye nyine agakiza nyene kaba kenshi ni kubera uyo mukobwa yagize ikino mbega urazi kuntu vyagenze ivyo nkeneye kumvira yari umukobwa yararya amadepanse mvuye guhembwa amafaranga yose naca ndashira mu maboko yari pese hewe tugiye nyene nko muri shop nyene kumugurira ibintu agahuzu ka 5000 yambwira ngo ni mbombo uyaca mbwira ngo akeneye ya 5000 hewe pore sana jewe ivyo bintu ni vyari byoroshe ni hatari pore sana urukundo waciye uheba nyene imana ishimwe vraiment mugana ni vyiza biriko biragenda neza ndabona batagase wavyibushe bo byose nubyo gushima kuba karatwaye amafaranga katantwaye jewe ndabishima no kuri ariko shira uko kuri kinga message nakwari ndikiye nawe wabonye message nanditse nawe wabonye waramukije umuntu turi kumwe stone sine ninde waramukije kwanza umuntu turi kumwe umva sivyo byari binzanye nakubaza kwanza ko message nakwandikiye wayibonye eske ndagenda cyane singenda bizana kubwira umukobwa sivyo hagize kunyifatira mu gahanga n'imbere y'umuntu uyu muntu uramutse kwanza ni sawa ndibaza namuramukije rero gushika ubu si nkeneye kongera ku mategeko yawe sivyo kutanyubahiriza jewe muri fise droit yanje mu bintu byose mba ndiko ndakora guhera ino saha musubire kundondera urarushanya mu mutwe message nayo nayibonye urarushanya mu mutwe nekubera kutanyishura iyi ngindi irasinatsa none nawe wateje kuyishura cyangwa za kukurondera reka kungorera ubwenge ivyo bintu kandi birumvikana wavutuma ncumura ikintu nirinze ni ico cyo kwishura umuntu nabi mu Uganda stone ari kitagenda neza imuyinga nahonze wowe tuja bukarebuja no mu none wazi ko je wendi wo kuguma ngaha ani tori imodoka imwe mu yaso wawe hamugende kubera none wewe twamenyeye kugira ngo habiki yakobwa bibikashe reka urumva rero urabure mbega urashaka ingaga stone ndi kubera ngira ndagenda singenda injira ha nimba ari kwasonanye kugumayo Sawa tugere kuvuganira hajya hanze. Mbega iri mushika. Nagumeyo. Sawa umze ndakubwiye ndagiye ariko umenye yuko bidaherenga. Ndagiye nyenyenyenye. Atwareka. Ikarawo. Twaragize. Eganya narinze ubuzima bwanjye urabuze ubu nibwo mbayemo. Ntumbare. Atobaye wewe. Ko amajambo yavuga ku mego ni wa musheri wanje yagarutse. Rahure. Poa Jake ni gisigaye. Tuzoza turavugana. Kuri telefone ibura bigira ibanga abahungu zigenda zirasha sawa rero baratembea wanaumni ni hatari tuzosubira sawa muta wewe ni atari gitangurikwa iratuzaniye ni faraja rupe Boston nibaza ko atakibazo sivyo gusa wakoze ko ugarutse amezi abiraheze yaheze ejo ugarutse ku mwanya kandi aruka ivyibuka nibaza yuko wize warakundanye n'ufise n'uwo batunze iwawe apana we batunze iwawe ndibaza yuko ubibonye ubura wasigaye iki reka ndondere uwo Ange we yagomba kuntegeka wanavyo wumva okay nainzi ko peut-être sinzi nazana projet wa ubonaho ufasha iki Shangi gukunana n'uwo Bakenya yego nawe kubera impamvu angore je vraiment uzurambabara n'ukuri igituma ntuyenze sikindi oya ndakuzi nibutse umugenzi twari kuwitwara ayagoyo je nari ngeze akoreka je ngo n'uwo Bakenya kandi vraiment babare cyane sibona gutesha umwana Stone ndasubiye kukubwira rya jambo wowe unzanira ibintu hamaze kubifundika ndakubujije ngo kagenda uranyidogera kora ivyo ushaka nijya nyuma urakuze utigishijwe n'abavyeyi isiramwigisha sivyo ofete wowe bivanye n'amabanga jewe deje yarambwiye ibintu hashobora kubarira harahakene kukugeza mugabo iga isi ni kwigisha genda rero mukundane n'uwo nta kibazo je sino kubira intambamye mugabo nawe ndaguhaye ukwezi kumwe sivyo sawa ndashimye cyane inyuma y'ukwezi zombara ingene bimeze inyuma y'ukwezi nta kibazo nzomuzana mbenda mukwereke ego ni inkwano uranze ko ari uzoyi ivy'inkwano bizoza mu nyuma ukwezi maze kumpa raporo y'ukwezi by the way merci sana you are welcome thanks sana nzoga kuno munsi sawa iratu
Iratuzaniye Faraj, Faraj, ni Faraj, ni Faraja Groupe. Hagarara twashitse ninjire ngende kwa shiri wanje aguha amahe nahanyene twashitse muga ntimuntevye oya ntitsindagutevya yego ndabize kuri kukazi ya turabubaha muga murana namwe ntimuturengere sindagutevya ndaje unyene kuri sawa Sheri amahoro Sheri ni sawa Sheri uriwe neza ni bon Sheri ngomba amamahera ngende kuri ya taxi mbe nangaye ni 500 600 Sheri ariko aratwamutebeje ni 500 ni 600 navyumvise ni taxi Sheri ni 500 taxi vero taxi voiture Sheri waje na taxi voiture aho na atani imvura ari kwirago Sheri jina mvise numva meze nabi mohe mushire towe ekiya uratevye minya ko ndi ku kazi mugabo naguha amahera yawe nikumba barire sawa we muhungu ngo hano sha Ego namahoro ego ni sawa karibu ego twashitse hama mufatiki hariho Sprite ego zirahari okay d'accord nzania Sprite kandi Sprite hama namwe mufatiki oya mubaze ufata ifani nyabaki bona uko wangize garakijije nakari hama namwe mufatiki cyangwa ufata keza ku mutima akeza ku mutima umutima urafisa keza oya akeza ku mutima murafise ico kintu je twageza ku mutima cyangwa nakeza mutima akeza mutima kana sheri yacupa ryose urarima Sheri ndari sawa okay nifungurwa murafise ifungurwa hano ego byose birahari byose birakwiye okay jewe nzaniye igipande cy'umukeke ego ucunzanira n'ubugari butoye sawa hama uyu nawe mubaze arafise umuntu hama namwe tubazanira iki mujye nyine bifungurwa jewe ndanire inkoko hamwe inkoko ya kompanye hamwe n'amafiriti n'umukeke n'inyama hamwe n'uburobe sheri ivyo byose birira rimwe cyangwa nivyo tekera no mu biro twari oya umviriza bon ndibaza ariko aragucanga mubwira ikintu kimwe akuzanira Sheri umviriza ndakubwire iwacu tumenyere tuma ega ngasheri barateka na demi pure apana yose barayiteka nkeneye inkoko yose umviriza ndakubaririye Sheri n'uburobe ngomba ko nza kurya duke kuri ibyo byose kweri iwacu mu gatondo tugira ibijumbu saa sita ibijumbu burengo ba mpindurirwe Sheri turi kumwe nanyemereye ko uzongira neza ugomba wikande wari uremvye nari ndushe ndibaza yuko nogenda nkabinzana emuga abinzanire none urafise isiniya isini oya ibikoresho birahari bikwiye vraiment sawa bon okay nta kibazo Sheri barantelefone gatoya allo wegena oui allo sha biranya ni ibintu vyihuta cyane okay ndaje ubunyene ndaje nta kibazo ego ndaje hari ahantu nanicaye vraiment ndaje bon okay Sheri barandondeye ku kazi Sheri nugenda yifagite utayireshe umviriza gatoya ntiyari bwabizane sivyo umviriza lotipe ihoze turagaruka mu mwanya sivyo hakakazi kopfa reka tubanze meze ibi bintu turagaruka ku mugoroba nta kibazo ndababaye nta kunonza ngaha hantu hameze ukunye s'il vous plaît soir Sheri je t'aime turagaruka soirée akazi gahetse uhomvyike nta kundi ho gitugenda merci sana nukuri mutubabarire sawa muraza kugaruka nibaza akazi katurondera yego sawa Iratuzaniye Faraj, Faraj, ni Faraj, ni Faraja Groupe. Sheri mbega Timothy ari hehe kwishuri yagiye kwishuri okay mbo uyu munsi rero mfite akazi kenshi nibaza yuko nza kuza mu ijoro saa sita sinza gufungura kubera kishe no gutegura ibintu byiza oya ntacyo oui anko bite so nakubuje kangaye kubuta dodo bisiga bindi mu wanjye ugesera kandi urakwiye kuzurambara gute kumengi yashu yakurenze n'amakigashi nivyisi nivyisi mugani bisanzwe nivyisi mugani bisanzwe so narazi defone n'ufisi sa wowe ndondera ko ufise ibibazo
muguri mahigwe ntundondera kubera ako bibaho birashika sheri turi kwisi sukira icyayi saa sita sinza gufungura cyo ukango bwafise umuntu kabisa nta nubwo wifitiye abato bo mu bisanzwe je kumbwira kose ndavyemera ubu ni ofisi ijambo anko ndarushe s'il vous plaît ndarushe anko ndarushe nundi yakwanki vyase cyo kubaka amafanda bihe si mimi si Micheline busumira bose ibere rimwe gingeso iyi imwe mbi ahubwo bafise igisigo muri bo shuba kuba umukobwa no Micheline je sinamutahura na gato ibi naheze gukora taxi vero ayihinduremo taximan taxi vero ya 5 sayegwijije na 10 kiba 5000 taxi vero sawa Stone ndiko ndakumva iri kuraja ofet warafashe umwanya wo kwiga umukobwa uri mu bihe byo kubaka ukeneye kumenya ninde mwo kubakana sivyo warafashe umwanya wo kwiga umukobwa batunzi wawe ubu naho waruri mu kwezi ko kwiga umukobwa bakenye iwabo urashobora kumicigwa umaze kubona cyangwa itandukaniro uko bimeze mwayo meze wafashe anko muri make we urankurira kandi ni uzukuri ivyo nojamo byose byo barubusa kuko wewe watangiye kunkurira hari amajambo abavye bagiye bagusigira wawe nanje ndacari muto ndacarego mico ntahuye ni kimwe ndabona ingeso nticagura bo sindatahuye ico kintu bivako kuko nta kuntu umukobwa atacabuzi wawe yoza kugora jewe nta kuntu umukobwa twatanguye akenye wabo ingeso yoca ivyuka kubera mbone byari ibintu vyiwe yarazi ko twora ahubwo birakabona benyeretso yo bigiriye mu rugo se n'abantu nka inde Micheline nawe nyene yaguhinda Micheline ni gisi niki anko nukuri je ubuzima Micheline nabubonyemo kubikimwenya sikimwenya kubigisi kisinzi ako yarankubitiye facture yo muri restaurant ntakubona telefone uko nukuri nakubwiye Boston ndakubwire reka ikintu kimwe mu bisanzwe nakubwiye ijambo rimwe kandi baza yuko ndaza kurisubira nko mugabo mu mwanya bo bavugira mu migani ntiwadudura ko nico cyanyishe iyo umbwira Karisi naye kugera kwa Micheline cyangwa kwa Mimi ndafise umuntu yanzindukiye no munsi sawa imbere ko yagira ibindi mbandanya mvuga reka bamunzanize sa mama Titi wisheni muzane mumbwinize ujya muntu aze anje ngo hano anje ni sawa yego Stone kumengo guye mu kantu nibiki Bonje mbonye uhindukiye abo byo twarimo sinzi ki none ntawuzi je nanzi baguma banzimane anje ntumuzi anje ndamuzi neka kumumenya gute ndamuzi anje Stone uramwibuka ndamwibuka neza Stone ako none anje nashobora kudutandukira je nawe tugaheze ikiyabo turimo eganko je hari ibintu negerezwa kwigishwa nawe nani maka anje avyumve Stone ngomba umwagirize uyu nerema igira gatatu yanzindukiye ngaha ari byo yaraje kunganyira sivyo warafashe umwanya kwiga umukobwa batunzi wawe nuwo bakenyi wawe aje nawe n'umuntu agira gatatu uwo batunzi wambwiye yuko yakwagukiyeko wambwiye ko mugiye muri shopping yatora impuzu z'amahera menshi cyane wakari nawe bakenyi wabo yashatse ahubwo yirihe canke yihanagura amosozi yose ubuzima bwi bwose yaciye none uyu nawe umwagiriza iki fata umwanya umwagiriza anko ikintu kiriho womenya ni kimwe uyu anje yashaka kunganza anje n'umuntu ashobora kuzana projet agacishamo umurongo ngo urabona ngo iyi ango yigirese pourquoi wewe ushobora kumpindurira projet yanje wewe rero agashaka ico nkoze cyose banze ngende imbere yiwe presente bigenda ukuntu we yashaka donc urabona nakabati shira mu nzu n'igitanda nkoresha akaba ari wagishima ega naje ndakeneye kubishima we yashaka byose okay edayeri ni muzu nambara kwa ari we yayigira we yashaka n'amahera donc nasho kumana 50 megeni guri muzu ngo ndiko ndasize iyo ni defone acha nyereka yuko ndikijuju ngiye kumugura imuzu yambara begwe acha yansubiza yani akosteka gaye yarangaye uyu none ni defone kari you need defo okay
Anje urashobora nawe kwisigura kugira icyo bivuzeko. jewe ndashobora kwisigura kubera jewe Stone naramukunze gose kandi n'undi acamukunda muga Stone n'umuntu atantahura ntiyatahura ivyo nshaka n'ivyo ntashaka ntiyigeze ambaza ico nkunda n'ico ntakunda nanje rese mbona igituma yarampevye ahubwo nashaka mumumbarize neza. urumva rero urumva Sawa Anje ndakubaza ikindi kibazo kubijanye no kwavuga yuko washaka kumwifatira. Oya Usho ntacho bivuga ko ivyo sibyo kuko uyu unye ego yavuze ati akabati nije nashaka ko ndagashima ko ivyo bintu biri muri devoir yanje ugashima canke kugaya ivyo nije wo kwimenya nawe rero ntiwacumbarira yuko ako karakagaya habwiye ni karite ko kwaya ntabesha ari kuvuga ukuri Anje jewe yambari ibi ago bashireho iwiwe gahumvise devoir twagize ikiyago kitari gito interrogation ciba yandi twagize ikiyago kitari gito mu bisanzwe Stone impamvu nakuretse ugira umwidegemvyo wibonere jewe iyo ndabikubwira wari kuvuga yuko ndiko ndaguhemba iciza nuko atavyo wononye birebire sivyo bivanye n'ikiyago twagiraniye n'ivyo akubari ubunye n'ivyo wari kurivugira bivuye mu kanwa kawe akwipfuriza yuko nakeneye kumwereka amahera menshi abasore muri hagararako Stone bivanye n'ivyo Anje mubwire vraiment gira ico bivuze ko Jenda gifise gikomeye uyu Stone ego vraiment ndemeye ko namukunze Stone naramukunze kuva kera n'umuntu acamukunda mugo Stone n'umuntu wa mbere afise ingeso yo gusesagura nanico kintu twaragifa cyane twarapfa ikintu urumva ku kwezi kwahembwe yashaka amahera yose ayasesagure ku buryo ntiyumvira vraiment ntiyumvira kazoza kacu aho tuzobanira ingene bizoba bimeze Stone n'umuntu vraiment atimvira kuri kazoza icyo nshaka nuko vraiment yo kwisubirako akihanura amahera yiwe akayabungabunga neza kugira ngo tuze tugire kazoza keza. Okay gice nshaka nuko vraiment Stone yoba umuntu afise ivyumviro akimvira ku mahera hembwa eske yagera gute eske iki kintu ndakwiye kugiha umugore wanje canke sinkwiye kukimuha kugira ngo urugo rwacu tuze twubake rugume tuze twubaka atakintu na kimwe vraiment tubuze hama nivyo je nari mbona no muhanura Stone umugore w'ikijuju urugo rwiwe rusambuza ayiwe maboko mugabo umugore w'ubwenge ufise umukobwa w'ubwenge ufise n'uyu Anje umukobwa ashobora kutakwemera yuko usesagura amahera niwe akeneye kubaka uragomba kwirekera ko umuntu akomeye sawa ntaco sindiko ndagushira hasi mugabo akeneye ko present ubuzima present ibikogwa apana amahera ntacavuze akazi gaheze umenye ingene ushobora kubaho umenye kujera amahera uyu ni wakwiye kugukompleta wewe kugira ngo ivyawe bigende neza sino sindavyumva anko muri make ndatsinzwe umutima uratsinzwe utsindishijwe no gutahura kandi ibintu bidasanzwe isi yarambeshe kandi n'ubujene bwarambeshe amajambo yose avuze ntiyambeshe na gato je m'excuse fort nukuri merci sana ico ntahe bwatahure nakigishijwe n'isi ikindi naco idayi kubera ikintu n'umukobwa usanga iwabo bifise akadukanya yongese kubera ko umukobwa usanga iwabo bakinye akadukanya yongeso ako je Anje namutahuye n'umuntu tuzokuzuzanya na mu vyumviro nza nemeye ko twasubiranye nemeye kandi vraiment je m'excuse fort ambabarira cyane Anje je t'aime kandi umbabarire cyane kandi cyane simbabazi zigihe yihe zivuye ibwina mu mutima ako none sindatahure eske Anje nawe uzohava nawe nyene yaguka dushitse muhira umviriza biva kuki doki iyi ngesi va kuki Anje ntiyumve ngo ni Anje soma marayika sivyo mugabo mu magogo no mu mahigwe muzofashanya muze mukundane burya urugo rwiza canke umugore mwiza canke umugabo mwiza ntibivana n'ubuzima afise canke gusesaguza umuntu agusesaguza ntibiva ku buzima afise ni kamere kaba kari muriwe mugihe afise kamere kabi kazana ivyamwa bibi afise kamere keza kagaragaza ivyamwa vyiza abantu basubire kwihenda ntimusubire kwihenda ngo ngurumva ngo umugore batunzi wabo canke bakenyi wabo ngo niwe nzotwara oya si urugo suko urugo no kuja hamwe murashobora kuba mukenye mugatunga canke murashobora kuba mutunze mukabandanya mutunze canke mukaba mutunze mumma mugakena byose ibintu ubuzima burahindagurika sivyo bafatira kugira ngo bubake sawa urakoze mu caba kenumvise ngo
ubuzima umuntu abayemo sibwo butuma agira ingeso mbi bien sûr que ariko ingeso mbi iterwa na kamere mbi kaba kari muri yego hama ndabifurije urugo guhiza cutegura mariage je nzogufasha cyane ubu nyene nta kibazo devira rihetse tegura from Ange karibu kaze kandi Ego, murakoze muryango rwose, wacu murakoze cyane. yego cyane nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina gufasha abagowe ivugabutumwa gutamba kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera aho naho ni mu Caramagahahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Faraja Group